mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Europe usanga bari mu $6,000 $7,000 $12,000 usanga ari amahera menshi mugabo urabona nk'ubu nk'akarorero urose bourse ya 90% usanga ku mwaka wose ari $1,430 kandi ayo yose ntayarihira icyarimwe hari ayariha ino buke yashitse hari akarindira indi semestre yakayiriha donc usanga byoroshe sico kimwe n'ibindi bihugu. Once a student arrive in Cyprus, what right or services do they have access to? Does this include medical care and health coverage? We have more than 110,000 international students getting an education. So it's a pure education center for the students who are looking for the higher education. Gukora ikibazo ni imwe mu nzira nziza zifasha umunyeshuri kugenda kwiga atari hamahera menshi y'ishuri. Intumbero y'izi bourse ni kugira ngo abantu bagende kwiga mugabo atari hamahera menshi cyane y'ishuri. University irategura ikibazo hama ikakirungika bakakikosora hama bakarungika ama bourse tukaya tuyashikiriza abanyeshuri bakoze. Rero urumva bararonka ama bourse kuva kuri 50% gushika no kuri 100%. Tumaze kurungikayo abantu benshi, tumaze kurungikayo abanyeshuri benshi. Rero kimwe mu vyamuzanye uno munsi no kuraba yuko hoba facility cyane cyane muri ambassade kuboko baronka transit visa muri Turkey turabe yuko boza bararonka ama facility baronka ama visa atakibazo kigiyemo. Abantu ko biteguye gute abafise abana babo kugira ngo mwene ivyo bibazo bashobore kuronka amahirwe yo kuronka izo bourse. Wiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muherereye ndawe kuri micro ni je nyene juste gal Kelvin from Warsaw Black Machine Black inyuma camera mwita umusaza twakuye muri tubazana nga ego birakunda yuko umwana waronka bourse ishobora gutuma aronka ubumenyi buri ku rwego mpuzamakungu akaja kwiga mu mahanga kandi akagaruka aza guteza imbere igihugu. Ego uno munsi ndababwira ko turi kumwe n'abantu babiri, umwe arongoye ishirahamwe gitwa education for all kwa kundi handi educefa nawe suri ni merci ariko vyongeye turi kumwe n'umwigisha wa kaminuza yaje ava mu gihugu ca CHYPRE. Mbega kwiga muri CHYPRE birakunda bisabiki kuronka bourse mwico gihugu uburusho umuntu aheza karonka n'ubwahe narijya abarundi aho duciye hose bamavuga ko turi ncabwenge kandi tuzi ko ibihugu vyinshi byashoboye gutezwa imbere yuko abene gihugu bavuye aho bari baja kurondera ubumenyi. No musi rero ndabwira ko dufise umutumire nako sumwe no musi rero ndabwira ko dufise abatumire babiri ndakura musa nyakwaha merci. Nanje ndabaramukije mumeze neza. Yego tumeze neza nawe. Murakoze cyane meze neza. Wiyumva gute kuba uno munsi uri kumwe n'uno mwigisha avuye mu gihugu ca CHYPRE muje gufasha abantu kugira ngo bashobore kuronka ama bourse? Bo ubwa mbere ndabishimira Imana kandi ikindi naco ndabifata nk'ibintu bidasanzwe kugira ngo turabe yuko borushizaho gukarisha ubwenge atari mu Burundi gusa mugabo no mu bindi bihugu kugira ngo dushike kuri ya ntumbero canke ya vision y'igihugu Burundi bwifashe buteye imbere kandi gutera imbere ubwa mbere ni mu mutwe ubwa mbere no kubanza ko tuba dufise ubwenge tuba dufise ubumenyi buhagije. Rero nico gituma uno munsi uyu turi kumwe nibaza ko aza kubibwira ni mu representant wa Final International University imwe muri université zo muri CHYPRE dusanga dufitaniye partenariat yuko bashobora kuduha ama bourse meza tukabarungikira abanyeshuri kandi tumaze kwarungikira benshi cyane murabona yuko kurinda za ngaha ni ikintu gikomeye cyane. Rero numugisha kandi n'abarundi bariko baradukurikirana bavyumve yuko bikunda yuko ushobora kuja kwiga hanze na cyane cyane muri CHYPRE niho tuko turakorera cyane tukabafasha kandi nanje tuvugana narahize narizeyo ndaronkerayo diplome ya baccalaureat ndaronkera diplome ya maîtrise donc ahantu ndababwira ndahazi kandi murabona n'umushitsi yahashitse nibaza yuko afise byishaza kutubwira. Hello sir, could you briefly introduce yourself? Thank you very much. I'm Professor Dr. Suarp Daud. I'm representing Final International University in North Cyprus. Yeah. So we are here to come together with our partner to organizing event today, and tomorrow we have a scholarship exam to give the opportunity to students to get a scholarship to come to Final International University and get a good quality education with an international environment. You mentioned that you are university professor. What is the purpose of your visit here in Burundi? Okay, this is my second time to be in Burundi. Yeah. And we are
we are organizing an exams and event for the students who really like to go and get an international education abroad. So Final International University is one of the good options for the students who are looking for a quality education and with the scholarships to get an affordable education. So all the facilities, so recognized and accredited degrees, we are offering a good the option for the students and the families who are looking for a place, safe place to send the kid to abroad. So we are offering this opportunity to all the Burundian students. You also told us that you live and work in Cyprus. What kind of country is Cyprus? Where is it located? Okay, Cyprus, it's an island in the Mediterranean Sea. It is located in the Europe region. So it is the east part of Turkey. It's a small island. And we are coming from the north part of the island, which is called Northern Cyprus. So island itself, it's very touristic and an education place. So there are 23 universities currently in the north part of island. And we have more than 110,000 international students getting an education. So it's a pure education center for the students who are looking for the higher education. Plus, it is a touristic place. Lots of tourists come and visiting the island every year. So it's a beautiful island, very safe, statistically one of the safest places in the world, and it's very touristic. It's a right destination for the students who are looking for a safe, secure, and peaceful education. And the weather is very nice. We have statistically again 310 days sunshine, which is also a big point. So yeah, we have nice weather, nice food, student environment. So it's a great combination. Wow. Merci. Turi mu gihe ariko aratuyagira ivyiza biri muri CHYPRE, ariko aratubwira ingene hameze. Wabaye imyaka 6, wasanze umuntu aronse bourse igihe wajayo, vyari bimeze gute? Wodushingira inta ingene umunyeshuri aronse bourse muri CHYPRE uburusha bafise? Mbo akarusho ka bourse na cyane cyane nkuko yabivuze niyo biciye mu kibazo, ivyo yavuze vya scholarship examination. Kuko iyo habaye ikibazo bacha batanga ama bourse en fonction y'amanota warose. Université irategura ikibazo hama ikakirungika bakakikosora hama bakarungika ama bourse tukayashikiriza abanyeshuri bakoze. Rero urumva bararonka ama bourse kuva kuri 50% gushika no kuri 100%, usivye yuko muri master no muri doctorat batageza mu 100%, bageza muri 80-70 gutyo. Rero novuga yuko wakoze ikibazo ukaronka bourse vraiment biba bimeze neza. Jigihe nakora ico kibazo c'était en 2018 mu mpera. Mu Burundi nta ma company mu Burundi yarafitaniye ama partenariat n'ama university ya hariya. In company yagikoresheje yari company yo muri Kenya bita Smart Mind. Ico gihe abanyeshuri tutari bake twarakoze kandi vyagenze neza. Yego. Vyagenze neza. Tubwira umaze gushika hari ubuzima bwagenze gute? Maze gushika hari ubuzima bwagenze neza. Ukikije muri CHYPRE wari umeze mu mutwe ni gushikayo wasaze ubuzima bw'umunyeshuri umeze gute tuyari? Mbo iciza cyo nuko uko wagiye mu vy'ukuri si kugaruka. Hari ikiyongera kuko uhahurira n'abantu ubwa mbere benshi batandukanye. Ibihugu nka Afrika yose bifise y'abanyeshuri abavuye za Buraya, abavuye hehe hatandukanye, donc abo bose muhurirayo. Rero hari ico bakungura, hariho byinshi bakwigisha, hari utuntu twishumenya. Rero novuga yuko nibaza yuko ari umugisha kandi bifise agaciro gakomeye cyane. Ikindi naco osi na niveau ya education yabi bimeze neza gose, nibaza yuko aba ari umugisha kushobora kugenda. Mwamaze imyaka ingahe? Namaze imyaka 6. Imyaka 6. Donc bisigura yuko narize bac imyaka 4 hama cangira ko na maîtrise imyaka 2. Yego. Hari ubwoko bwawe bw'amabourse?
hari ubwoko bwinshi bw'amabourse mugana cyane cyane iyo turiko turavuga ubu ni aho umunyeshuri ashobora gukora ikibazo bakamuha bourse bivanye n'amanota ya rose. Ivyo birakunda kuba nka kabiri mu mwaka, nk'akarorero hari cyabaye le 3 mai z'uno mwaka abagikoze barashoboye kuronka bourse nziza. Turabisa barose 100%, turabisa barose izano nandi, turabisa barose za 80. Donc gukora ikibazo ni imwe mu nzira nziza zifasha umunyeshuri kugenda kwiga atari hamahera menshi y'ishuri. Intumbero y'izi bourse ni kugira ngo abantu bagende kwiga mugabo atari hamahera menshi cyane y'ishuri. You know, Final International University mufitanye partenariat imeze gute? Partenariat dufitaniye nuko ubwa mbere nuko nababwiye yuko je nize hariya kandi nize y'imyaka itari mike. Rero nico gituma naciye saba kugira muntu tuti kugira mudufashirize notre communauté nta kuntu mwoko organiza bourse. Sama university yose abikora. Turabisaba amwe bakavyemera abandi bakavyanka muga Final International University irakunda kubikora kandi byarafashije benshi cyane. Cyane gose. What kind of scholarships do you provide to Burundian students? So up to 100% scholarships. So we have different variety of the scholarships. So starting from the 50% and it goes up to 100% scholarships. So it depends on the performance, the academic or the exam performance of the students. Yeah. When does the academic year start and how does the registration process work? Okay, we have 2 intakes, spring and the fall intakes. So fall intakes, it's started the registration of the university. It's already finished, but the university starts end of September. And we have the February intake as well. So you still have a chance to register the university. February semester starts at the end of February. Yeah. Ariko aratuyagira muriko muravyumva mbega abantu ko biteguye gute abafise abana babo kugira ngo mwene ivyo bibazo bashobore kuronka amahirwe yo kuronka izo bourse. Ubwa mbere nashaka kubanza kuvuga ku kijanye n'iki kintu ca CHYPRE kuko nkuko mubizi nabibabwiye tumaze kurungikayo abantu benshi, tumaze kurungikayo abanyeshuri benshi. Rero kimwe mu vyamuzanye uno munsi no kuraba yuko hoba facilité cyane cyane muri ambassade kuboko baronka transit visa muri Turkey kugira turabe yuko vyoza biroroha. Rero nico gituma mwabonye hari habaye ino nama kugira ngo habe eshanje hagati ambassade ya Turkey natwege dufasha abanyeshuri kugira turabe yuko boza bararonka ama facilité baronka ama visa atakibazo kigiyemo. Rero nkuko mubivuze ibijanye n'ibibazo nababwiye n'ibibazo bitaba kenshi usanga bibaye nka kabiri mu mwaka. Icambere cyarabaye mu kwa gatanu kuko nkuko bivuze hari abakira abanyeshuri mu kw'icenda no mu kwa kabiri. Nibaza ko za gutanga ama info y'ingene boshobora kudutora canke bakaja kuri site web ya company yacu bayita edsefa.ed.b nibaza ko bashobora kuronka ko ama information atandukanye kubijanye n'izo bourse. Harisho mubwira abantu na cyane ko rimwe na rimwe birasaba ibiciro. Tubwire procedure bimeze gute, bisa amafaranga ngahe? Hano mu bisanzwe uje nko kuri bureau turakwereka ibijanye n'ama dépenses kuko ama dépenses dukunda kuyavuga bivanye n'ama bourse umunyeshuri yarose. Nkuko akarorero warose bourse ya 50 sico kimwe warose ya 80 sico kimwe warose ya 90 sico kimwe warose ya 100%. Rero ama dépenses ahaba bivanye n'amanota canke na bourse umunyeshuri yagize gute yashoboye kuronka. Sinuje cha tukubwira ibindi byose dusanze kuri bureau twakwexplica ama dépenses yose mu gico no bwira abantu nuko ntibivunana cyane nkuko mu bindi bihugu usanga bivunana. Bourse ziba zimeze neza cyane kandi no gushika hariya biba vyoroshe. Bourse umuntu ayironse abironka ku bice byose ijana kwijana canke bourse ziratandukana? Ikirero nico nashaka kugira abantu bari kwaradukurikirana. Izi bourse zikuvra ibijanye n'ishuri, ibijanye n'amahera y'ishuri. Ntizikuvra uburaro canke amatike y'indege oya. Ishuri ragufasha kuronka bourse uri hamahera make mugabe ibijanye n'uburaro amatike y'indege no kubaho ivyo urimenya. Mugiye wamaze kuronka bourse nziza uri hamahera y'ishuri makeyi harimo advantage ikomeye cyane. Avantage yayo
Avantage nuko nk'ubu nk'akarura ashobora kugenda ukabaza andi mashuri yo mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Europe usanga bari ha mu $6,000 $7,000 $12,000 usanga ari amahera menshi mugabo urabona nk'ubu nk'akarorero urose bourse ya 90% usanga ku mwaka wose ari ha $1,430 kandi ayo yose ntayarihira icyarimwe hari ayariha ino buke yashitse hari akarindira indi somestre akayiriha donc usanga vyoroshe sico kimwe n'ibindi bihugu niyo avantage ndiko ndavuga. Ego ubwo nubundi nakandi kabijya umuntu ashobora kuronka bega umuntu ashoboye kujayo muraheza mukamwa accompagner ashitse mu vyukuri Edisefa turakwankompanya kuvuga ikora ikibazo gushika warashitse hariya tuba dufise ekipi kwakira ekipi gufasha bakwereka inzu uko woshobora kubaho bakagufasha kuronka inzu bakakujana ku ishuri bakagufasha kugisha registration bakaguha makuru yose akenewe kugira ntugire ikibazo tuba dufise abagutegera kuri airport biba bimeze neza cyane. Ego nta kibazo kihari accompagnement imeze neza gose. Ego wewe nk'umuntu yagiyeyo hari cyo wabonye ubumenyi barongera hariya butandukaniye ko n'ubundi bumenyi wabonye no muri Afrika uhereye mu Burundi wahereye hari byinshi noshobora kuvuga mugano uvuga yuko hari hakarusho icambere cyo nuko hari atakibazo cabigisha usanga bafise ngo nk'umwigisha yabuze wiyikura usanga umuntu yatabura umwigisha abigisha bahari kandi bafise ubumenyi bukwiye ikindi cya kabiri bararonka n'umwanya wo kwiga donc usanga ibikenewe kugira umunyeshuri yige nimba ari laboratoire nimba ari binabiri bikenewe usanga byose babihari ku buryo umunyeshuri atagira ikibazo cyo gusanga habuze ikenage bitabo canke binabiri usanga byose bihari bimeze neza cyane ku buryo umuntu atagira ikibazo mu bijanye no kwiga biba bimeze neza. Tubaze n'abasozera harakamutera abantu mbega abifuza yuko twanaye turonga ubumenyi buri ku rwego mpuzamakungu bashije kujya muri CHYPRE mubabwira iki narijya aya mahirwe azagaki icyo novuga ni kimwe twijukire vision canke yerekwa igihugu rifise igihugu cifashe giteye imbere icyo novuga nkuko nabivuze mu gutangura ivyo byose ntibishoboka abantu badafise ubumenyi turakeneye ubumenyi rero kuva yaje ukaja kwiga hanze uhura n'abantu benshi batandukanye hari ama opportunity menshi mu buryo bw'ivyumviro mu buryo bw'ubumenyi uhura n'abantu bazi ibintu byinshi wowe utazi canke tudashobora kuronka ngaha muri Afrika canke mu gihugu cacu rero harimo ama avantage akamo rero no batera twijukire kwiga ndateye akama aba jeune bijukire kwiga ugwaruka gwijukire kwiga kandi ciza naco aya maburuse turiko turavuga saba bake gusa n'abiga master baje gushaka kwiga master abashaka kuja kwiga doctorat bimeze neza kandi ciza twarose no munsi nuko ino university yahuri temerera abantu bafise imyaka 30 kuduga bagiye kwiga master ariko no munsi biciye mu kiganiro giranye n'abavyeyi n'abarongozi bamwe yemeye yuko ubu azogira university igatangura kwakira abanyeshuri bafise kuva ku myaka 30 kuduga baba bagiye kwiga master cyangwa baba bagiye kwiga doctorat bisigura ko umuntu wese yumva agishoboye kwiga ino kaminuza ukoze ikibazo ukagitora nta kibazo habaze birakunda cyane mugabo kandi ikindi novuga naho udakora ikibazo urazana tugatanga dossier yawe bakayiga baca baguha imwe mu maburse ngaha twaberetse mugabo urumva avantage yo gukora ikibazo no kuronka nziza bivaye n'amanota warose muga ngaha iyo utakoze ikibazo bafise bourse iri fixe bariko baratanga nimba ari 60% akaguma rayo nyene kuba applying bose mugiyo mukoze ikibazo ucu usanga vyaduze bikava kuri 60 70 80 90 gushika kuri 100% mugiyo wisabisha uruko nyene ntibikunda biciye mu kibazo birakunda. Once a student arrive in Cyprus, what right or services do they have access to? Does this include medical care and health coverage? Yes, once the students come to Ireland and talk about the new students, freshmen, we have the orientation programs. And in the program, we pick the students up from the airport and take them to the university or the place where they stayed. And following days, we show them the island, we show them the university, we have the presentations and all the other kind of events to make the students come together and learn more about the country and the university. And a student need to pay $250 to the government every year to get the student's permit and the same time insurance, health insurance. For the health insurance,
It's cover all the health-related problems and the expenses of the students for duration of 1 year time, including all the state hospitals. You sometimes receive very young students, even as young as 18. What kind of support or guidance do you provide to ensure that these young people return home with strong skills and proper academic preparation? Yes, even some of the countries, the students can able to graduate when they are 16 years old, not 18. So all these young people, young students, as I said, we have the orientation programs. Plus, each student has an academic advisor. For the academic advisor, it's divert the students to the academically in the right places. If they have any question, answer the questions, and suggest them some valuable information related of the academic success. So beside of the academic, we have the registration and the international offices who always support and help the students if they need any help or if they need any guidance in a normal life or a social life. Yeah, thanks a lot. Thank you very much. You are welcome. It's a pleasure. Ikindi novuga ugambere no gushima ku bariko baradukurikirana muga kandi ntera intege ugwaruka rw'Uburundi kwijukira kwiga babishiremo inguvu babikunde bige bagira ubumenyi iterambere ry'igihugu rizova ku bumenyi dufise atabumenyi iterambere ntirishoboka rero ndankujije abanyeshuri barushizeho gukunda kwiga muga kandi ndushizaho no gusaba abazodukurikirana kumbura ubushikiranganje bw'indero n'abandi baze badushigikire kugira ngo uno mugambi twatanguje wo gufasha ugwaruka kuja kwiga urushirizeho kugenda neza. Ikindi naco abashaka kuturondera aho dukorera kumbure tubibafashemo barashobora kudukorera kwa kapa ni musi yo kuri Paris kuri Avenue de la Science ni biro ya nyuma noneho nibaza yuko bagiye kuri site web barashobora kuzobisangako canke bakaturondera ku ma contact bashobora gusanga kuri site web. Thanks a lot for joining our program. Thank you very much. Yariteka ridasanzwe kukwakira Gumersi. Namwe yariteka. Murakoze cyane. Ibyo muri ko murakora ari ibintu Uburundi bukwiye kwishimira. Murakoze cyane. Nuko reka ndabashimire kuri mwebwe mwese mwavyo murimwo murabana natwe. Dushimire cyane Edusefa Education Center for all. Kwa kundi ahandi kuri mikro radio nyene juste Gael imi kamera mwita umusaza ata bumenyi igihugu nicotera imbere ni harambe ubumenyi ni harambe Edusefa ni harambe abarundi bafise ishaka ryo kwiga kugira baze kwigisha abandi bateze imbere igihugu. Bye bye, ciao, la vista. Ula ushulo mushulo. Hushula none.